myaka ya kera cyane ubutunzi bw'umuntu bwari bujanye neza n'agaciro k'ibintu yari atunze. Muri iyo myaka inzu yagutse, ibikoresho bitandukanye kandi vyinshi hamwe n'ibitungwa vyinshi. Ibi vyari vyo kuguranywa n'ivyo kurya canke n'ibindi bikoresho canke n'ibindi bitungwa. Amahera nk'igikoresho conyene cyo kugura no kugurisha ico gihe ntiyarariho. Iki gikorwa cyahura n'intambamyi nyinshi zitandukanye. Ibi nivyo vyatumye icyumviro kivuka. Icyumviro gitangurira gushiraho utuntu duto duto tworoshe kugendana kandi tugerageza kungana no gusa. Utu tuntu tugafasha gushinga igiciro cy'ibintu. Gusa biragoye kwerekana neza na neza igihe hera ryatanguye gukoreshwa. Nitwa Desire Baringayabo. Iki ni kiganiro waruzi kuri Bookimoon Glow. Ukiri mushasha nkwibutse kugira subscribe no gusangiza abandi kino kiganiro. Ni kiganiro kivuga ivy'amahera igice cya gatatu. Ico Adam Smith abona mu gikorwa kigabanganijwe mu kibano c'abantu. Uva igihe umuntu yaratanguye guhingura ibikoresho abikuye mu mabuye hamwe no kutanyugwa na bwa buryo bwo kuguranya ibintu n'ibindi bwari busanzwe bukoreshwa. Kuva igihe umuntu abonekeye kuri buno butaka tubayeko, aha niho nk'uko nabivuze ubwa mbere hatanguye kuvuka ivyiyumviro bitandukanye biganisha ku kuvumbura ikintu cyo kwitwa amahera. Iki kikaberaho korohereza ivya bikorwa by'ubuguzi n'ubudandaji. Kuva mu myaka yakahise abantu baraharura kandi bagahanahana ibintu vyitwa ibidandazwa. Nico gituma ubwoko bwa mbere na mbere bw'amahera ari bwinshi kandi butandukanye. Buri mugwi w'abantu ufise uko watunganya uburyo bwo guhanahana ibintu biciye mu muco kandi vyemewe na bose kandi bihuje n'imitima nama y'abagize ico kibano. Ubwa mbere ihera ryari ikintu ndemano kitakozwe n'umuntu. Nta hinguriro canke ubuhinga bw'umwana w'umuntu bwagiye buriyumvira gukora ico kintu amafaranga. Amahera cyari ikintu bahisemwo gusa bacita amahera. Nk'akarorero hari igihe abantu bakoresha amabuye nk'amahera canke umunyu. Umunyu niwo wari umushahara wahembwa umusirikare w'umuromani. Iyi niyo nkomoko y'ijambo agahembo salaire. Salarium bisigura ngo umunyu w'umusirikare. Umusirikare yahembwa umunyu agataha. Uyu munyu wagugwamwo ibindi nawe akeneye. Muri ico gihe muca mumva ko amahera yari umunyu. Umusirikare agakora ikiringo runaka giheze agiye guhembwa bakamutekerera umunyu. Uwo munyu nawe awutahanye akaja kuguramwo ibindi bintu bitandukanye abakeneye adafise. Umunyu yari amahera. Hari igihe ihera ryari ivyimburwa ibivuye ku bitungano canke ku vyamurano. Mu Buhindi ni Buraya ihera cyari isuguru. Iyo uyifise wayiguramwo vyinshi mu vyo ushaka. Iyo mu Kilatini bita pekis canke Sanskrit rupa. Inkomoko y'ijambo rupia. Rupia namwe mu mahera yigeze gukoreshwa mu gihe cya kera. Irikomoka muri iri jambo Sanskrit rupa canke pekis canke ubwoko bw'igikoko kigabo isuguru canke cy'abanyamerika bita no munsi dollar no kuvuga buck. Iri ni izina ry'igikoko. Buck dollar ni izina ry'igikoko. Iri jambo ryatanguranye igihe ibiceri vy'amahera vyari bikenye cyane, aho rusato rw'iki gikoko buck dollar ryafatwa nk'amahera yemewe kandi afise agaciro kanini. Ihera kandi ryari gitenge canke impeta muri Misiri. Ihera ryari inkota canke ishoka mu Bushinwa. Rikaba inzoga canke inkoho muri Amerika. Inkoho, inkota, inzoga, ibintu nk'ivyo vyose vyakoreshwa bigakoreshwa nk'amafaranga canke amahera. Ico gifise wagenda ukagura ico ushaka cyose, wapfa kugitanga bakaguhereza ico ushaka. Mu Buhindi no muri Pacifique hose mu kinjana cya gatanu ico bakoresha nk'amahera ryari igaragamba ryava mu kiyaga, ubwoko bw'igikoko kimeze nk'igifi kinini caba mu kiyaga. Bigaragara cyane mu kinjana cya 14 abadandaza b'Abarabu bazanye ubu bwoko bw'amahera. Ikigaragamba mu karere ka Afrika y'ubuseruko, kubandanya muri Sudani, muri Guinea, muri Mauritania, gushika hariya mu babarubaru bo muri Atlas. Ubu bwoko bw'aya mahera bwahavuye butandukira utundi duce twa Afrika nko muri Zanzibar na Ethiopia. Aya mahera yahagaritswe gukoreshwa mu mwaka w'1955. Urumva nta n'imyaka myinshi irangiye. Amahera yakoreshwa nk'ikigaragamba avuyeho kuri buno butaka. Mu ba Aztec mu kinjana cya 14 ico bobo bakoresha nk'ihera rwari urubuto canke urutete rwa kakao.
nico uno munsi bahinguramo za shokora. Ubwo rubuto yari amahera, amafaranga batanga hamukagura icyo ushaka. Umushakara yagurishwa intete canke utubuto 100. Umugore adandaza umubiri yarihwa utubuto 80 twose. Urukwavu rukagurishwa utubuto 10 n'ibindi byinshi. Uko imyaka yagira atera imbere niko umuntu yashishikara kwiyumvira icokorwa koko cotuma ikibazo c'urudandazwa kirushiriza koroha gusumba. Umuntu agera ku kwiyumvira gucura ibiceri ibiheze bikoreshwe nk'amahera. Agaciro k'amabuye y'agaciro ku muntu ni karemano. Umuntu arabiza atarinze kuvyigishwa. Ikiremwa muntu canke ikinyabuzima muntu nticyarinze kwigishwa kubona ko amabuye y'agaciro ari kirumara ku buzima bwiwe. Abantu benshi bisanze mu gikorwa cyo kurondera ayo mabuye. Ubwa mbere nuko bayasanze adatituka, agizwe n'ibintu bitari kivange cy'ibintu bitandukanye, kandi bigashoboka ko ahabwa imera umuntu yifuza kuyaha bivanye n'ico agendereye. Ikindi, agaciro kayo kakaba gahagaze no ku kuntu ataragwiriye cyane. Inzahabu na argent vyarageragejwe ngo bicugwemo ibiceri bikoreshwe nk'amahera kuva kera cyane mu myaka y'imbere y'ivuka rya Yesu. Mu turere twinshi two kwisi amabuye y'agaciro yarafise ico yashushanya cyane, haba mu vy'amadini ya kera canke mu vy'ubutegetsi. Oduhere ku bijanye n'ivy'amadini, impimbi zo mu nsengero z'abagiriki zari zibitse ubutunzi bwinshi ntiworaba. Impimbi z'abazubatswe mu mabuye y'agaciro cyane n'amashusho y'imana zitandukanye zasengwa yababumbwe mu mabuye y'agaciro kanini. Uyu mugani wo muri Egiputa ngo inzahabu n'amaraso y'Imana wari waramamaye mu turere twinshi twa Aziya na cyane cyane mu Bugiriki. Inzahabu n'amaraso y'Imana, kubera yuko izo mana zari zikozwe zibumbwe mu nzahabu. Uwo guhaye amahirwe yo gushika mu nzu zimwe muri izo mana ugakura ko ugutwi gusa uba wogoroye ubuzima bwawe bwose. Ugutwi kw'Imana canke izuru canke urutoki uba wogoroye. Mu butegetsi ibirimba nta kindi vyaba vyubatswe muretse inzahabu. Ibimenyetso vy'ubwami vyari bikozwe mu nzahabu. Ibigwanisho n'inkinzo n'ibindi vyinshi vyari inzahabu gusa. Ibi vyose rero nta kindi biserura. Umuntu arazi ko amabuye y'igiciro afise agaciro kadasanzwe. Niho kubona ko hari icy'agaciro kigihaze kugira ngo umuga w'ubudandaza utera ubaho utavuna cyane mu guhanahana ibintu. Ugutangura gucura ibiceri vya mbere mu bihugu byo mu burengero byatanguranye nyabuna n'ikinjana candwi imbere y'ivuka rya Yesu muri Aziya, naho gucura ibiceri bisa n'ivyatanguriye i Roma iruhande y'ingoro y'Imanakazi Juno Moneta. Inkomoko y'iri jambo monnaie, amahera, Juno Moneta, icyumviro nyamukuru cyavukiye mu micungararo y'ikiyaga Eje mu myaka y'amajana 650 imbere y'ivuka rya Yesu. Amahera yose ya kera cyane, amahera y'abaromani niyo yagize ubwako bwinshi cyane mu bihugu byo mu burengerazuba. Icyumviro nyamukuru cyabuwe ku ihera ryacuzwe mu Bugiriki. Uburomani bwahavuye bwigarurira ugucura ihera ku buryo uyu munsi kiba arico kibanza giharurwa nk'icyatanguje ihera ricuzwe mu mabuye y'agaciro iruhande y'ingoro y'Imanakazi Juno Moneta. Moneta, monnaie, ihera, amafaranga canke ibiki. Ibi bikomoka ku Manakazi Juno Moneta. Iri jambo monnaie rikoreshwa muri mu bw'igifaransa ni Imanakazi yo muri Roma. Reka nguhikaze mu biganiro bikurikira. Gumana na Bokimunu Global urushirizeho kumenya vyinshi. Nitwa Desire Barenga yabo. Naho ubutaha.